imibereho ikomeje gukomerera benshi muri ibi bihe hubahirizwa ingamba zaguma mu rugo byagira ku mpunzi ho ikibazo kikarushaho kuba insobe cyane cyane izaba mu mijyi nka Kampala. Uravye uburyo babayeho birateye ubwoba. Ubuye n'umutuze n'umubanyi mwiza yaba ari umuganda canke yaba ari intuze n'impunzi afise harahaguha kaguha ibyo ku munsi umwe, ubundi munsi urara ubusa, ubundi munsi wiruka ukaronka ugashobora gucisha ku muntu. Uwo ni Damian Nyabenda, impunzi y'umurundi, akaba n'umwe mu bayobozi b'impunzi zituye muri uwo mujyi wa Kampala. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rirashakisha uburyo izo mpunzi nazo zahabwa ku mfashanyo yagenewe abanyagihugu muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19. Mu Rwanda ho HCR irimo gukurikiranira hafi ikibazo cy'ihohoterwa rivugwa mu nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavuye muri Libya. Naho mu Burundi bamwe mu bategetsi bakomeje gushinja abayoboke b'umugambwe CNL gushotora abo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. CNL yo ivuga ko hari umugambi wo kwibasira abayoboke bawo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru y'imikino twabateguriye ni mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana. Ndakuramukije Eugenia. Ikiza cy'umugera wa Ebola gishobora kongera kurandagata muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma yaho umurwayi mushasha atorokeye ivuriro bigatuma utwigoro two guhagarika iyo ngwara imaze kongera kwandukira abandi batandatu kuva mu ndwi heze tugorana. Ibyo byashyikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS kuri w'Imana. Mu gihe ico gihugu ca Kongo cari gisigaje iminsi ibiri ngo gitangaze ko ikiza ca Ebola casezerewe burundu, abandi bantu bawanduye baciye bagaragara ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa kane. Ico gihe hari haheze hafi amezi 3 ata mushasha yanduye. Icegera c'umukuru w'igisagara ca Beni Muhindo Bakwanamaha yashikirije ko abategetsi gushika ubu batarafata uwo murwayi, bafise ubwoba ko azoruhira gupfa kandi asige yanduje n'abandi benshi. Muri Afrika kandi igihugu ca Mali cyatunganije amatora y'abashingamateka kuri w'Imana, naho abarwanyi ba Kisilamu bari baragabishije ko bazoyahungabanya, kandi mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona. Byari byitezwe ko igice ca kabiri c'aya matora citabwa n'abantu bake. Abategetsi bavuga ko hatoye abari hejuru gato y'ibice 12% mu gisagara ca Bamako. Igice ca mbere cabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu, inyuma yo kunguruzwa incuro nyinshi kubera ubwoba bw'abarwanyi ba Kisilamu bagavye ibitero bakananyuruza umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Soumaïla Cissé. Iri ni itora rya mbere ribaye kuva mu 2013 rigamije kuzuza intebe 147 z'inama nshingamateka muri ico gihugu ca Mali. Abimukira bashika 180 inyuma yo gutabagwa bashizwe mu kibanza ca bonyene mu bwato bw'Ubutaliyano ku nkengera ry'izinga rya Sicile, nkuko byashikirijwe n'abacungera inkengera z'amazi kuri w'Imana. Ubutaliyano bwaranse kwakira abo bimukira kubwikiza c'umugera wa corona umaze guhitana abarenga 23,000, gushikiriza ko butakiri igihugu c'ubuhungiro kubw'ico kiza. Ibimenyesha makuru mu Butaliyano bishikiriza ko abo bimukira bazosuzumwa bongere bagabanganywe mu bihugu bigize umuryango wa Buraya inyuma y'imisi 14 bari mu kibanza ca bonyene. Igipolisi cyo muri Canada mu ntara ya Scotia cyafashe umugabo w'imyaka 51 yitwaje inkoho akekwa kuba ari we yagandaguye abantu bashika 10 barimwo n'umupolisi yaciye yitaba Imana. Igipolisi cavuze kuri w'Imana ko uwo mugabo azwi ku izina rya Gabriel Wortman yabarasiye mu gisagara gito citwa Portapique ku birometero 130 mu buraruko bw'umurwa mukuru w'iyo ntara witwa Halifax. Imvo yatumye akora iryo bara ntiramenyekana. Ubushinwa burahakana ivyo bwagirizwa ko umugera wa corona ufise amamuko muri laboratoire yo mu gisagara ca Wuhan atari mu gikoko. Yuan Ziminge, umuyobozi w'iyo laboratoire y'igihugu muri ico gisagara,
avuga ko ibishikirizwa na perezida wa leta z'ubumwe za Amerika n'abamushigikiye ari rementanya. Dr Deborah Birx wo mu mugwi wagenywe n'ibiro by'umukuru w'igihugu bya Amerika gukurikirana iby'ico kiza yashikirije kuri w'Imana ko hakiri urugendo rurerure rwo kumenya amamuko y'uwo mugera. Ashikiriza ko batazi by'ukuri ingene watanguye kurandagata ndetse naho wavuye. Icegera ca perezida wa Amerika Mike Pence yabwiye televiziyo Fox News yaha muri Amerika kuri w'Imana ko Ubushinwa butamenyesheje Amerika n'amakungu kuva uwo mugera ugitangura gukwirakwira mu kwezi kwa12. Ariko kubijanye naho wandurutse, Pence yemeza ko bazoyifatira umwanya ukwiye w'amatohoza. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Bamwe mu bategetsi bakomeje gushinja abayoboke b'umugambwe CNL gushotora abo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bavuga ko bakorerwa ihohoterwa iyo bafashwe. Ariko umugambwe CNL wo uvuga ko hari umugambi mu gihugu cyose wo kwibasira abayoboke bawo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroge Wirikaneza. Akarorero ka hafi kubujejwe intwaro yagize abanywanyi ba CNL kugumuka no gusotora abayoboke ba CNDD-FDD na Kanise Ndayizeye buramatari w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Hari kuwa kane w'indwi mu nama yagirishije abarongoye abandi hamwe n'abakuru b'imigambwe mu ntara. Bariko biga ku bibazo bimaze imisi bivugwa muri iyo ntara, aho abanywanyi b'umugambwe CNL n'aba CNDD-FDD batanye muri yompi, hagira umunywanyi wa CNDD-FDD hasiga ubuzima n'abandi batari bake bakomeretse ku mpande zose. Hari haho mu minsi heze mu kwezi kwa twabonetse utubazo dusanzwe nko muri komine ya Kabarore no muri komine ya Butaganzwa. Twarumvise yuko hariho abantu bashwanye, ari abantu bagize amakosa bakagwana bagakomerekanya. Twese tuvyita abanyamigambi kuko tuvuga tuti ukoze ikosa ari hango gatwe kiyo. Igipolisi kinyamiramabi abajejwe ubutungane baraheza bakanyarukira bagaheza bagakurikiza amategeko, abari mu makosa bagahanwa bisunze amategeko. Hariho ahantu habaye ingorane ku mutumba wa Rusambi muri komine ya Kabarore ku mugoroba w'ijoro masambiri bari mu bubare bengera bari baborewe, hanyuma abantu baragwana, abantu barakomereka bakeyi, harabo ndetse n'ubitavye Imana. Mugabo ubutungane bwagize dossier, abo bantu bari mu mwe ubutungane bariko barakurikiranwa. Hariho n'utubazo twabaye muri komine ya Butaganzwa aho hariho ibikorwa umuganga uri ku butegetsi wari wamenyesheje, hama bakatubwira yuko hariho abantu umuganga wa CNL bavyitwayemo nabi, baramena ikiyo c'imoto y'urongo muganga muri komine ya Butaganzwa, hama abapolisi bacu barahanyarukira baraheza barafata ababikoze bari mu y'ubutungane. Iyi mvuga ya buramatari wa Kayanza umuvugizi wa CNL yasanga ibabaje, akemeza ko abanywanyi b'uwo muganga urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Gaton Rwasa bafatwa bagategekwa kwinjira muri CNDD-FDD. Terence Manirambona yavyiganiye radio yigenga Culture mu Kayanza. Ahubwo biranababaje kumva ujeje intwaro avuga gutyo ivyabaye nuko muri komine ya Butaganzwa mu bitumba ya Kigarama na Mufumya habaye gutegwa, inyamugazo zirategwa, ingoro y'umugambwe CNL muri Butaganzwa mu Mufumya irabomogwa, abantu barakubitwa barambuka n'utwabo, abandi baranakomereka. Mugurumva yuko uno munsi vyitirirwa inyankamugayo. Hama n'ikindi nuko ari hafashwa bari mu gasho kwera babona ata kintu bagirizwa, batana kubabwira bati uwemera kwandika ikete cyo kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD warataha, babategeka kwinjira mu mugambwe k'ubutegetsi. Murumva rero ko igihe mujeje intwaro aho kuvuga ukuri kwibiba atahindukiza kavita ukundi, twe tuvuga ko ari nko guha impigi inkozi z'ikibi kuko biba ku mugaragaro, ahandi ugasanga bikorwa n'abantu bari mu mugambwe k'ubutegetsi bagashikirwa n'intwaro n'abamwe bajije umutekano. Bwana Ndayizeye waremesha ko atanzira ikirasha akanagabisha abakora amakosa ko muri kino gihe bazocirirwa imanza zikibiriraho. Ibiro by'abanyamigambwe ni kwamiza ko kuko uravye hirya gatoyi hari abantu usanga bashushe, tutama tugira amanama ibintu bimeze neza. Nagiye ngo rero mbonereho n'akaryo gusubira gutanga impanuro muri kino gihe twimirije kuja muri kampanye. Murazi yuko itegeko rigenga amatora cetangwa kurikizwa ryatekanije ibihano ku bantu barenga amategeko, kandi nagiye mbona n'akanya kubwira abanyamigambwe yuko amakosa azoba mu gihe c'imyamazo no mu gihe c'amatora yuko imanza zicibwa ikibiriraho. Twifuza yuko amatora yoba neza. Twarabwiye ko abanyamigambwe rero batoheza ngo bashuhe, ntiboshuha noneho uzotorwa azoba ari umurundi, atsinze azotsindira bose, abarushijwe nabo baheze bakurikire, twese tubandaye tuzamura igihugu cacu. Noneho abantu bose ntibashobora gutwara ntibikunda, kandi noneho murazi ko atawushobora gutwara Imana itamuziza amavuta. Ibi ntibinyura Manirambona asigura kwihamwa rikorerwa abanywanyi ba CNL ari umugambi wumvikanywe ko mu gihugu cose. Ibiko biraba mbere novuga ko
uwo mengo ni integuro kuko biriko biba mu gihugu cyose. Ubunye abantu novuga ko bageramiwe cyane n'abantu bari ku ntonde umugambi watanze muri seni bamwe zo guserukira mu nama mpuzamahanga ya komine mu mashinga amateka n'abandi. Abandi bageramiwe n'abazohagararira umugambi ku buzu bw'amatora bamwe bitaba mandateri. Sigihamana sicaduka. Abandi bageramiwe n'indongozi z'umugambi sene ku nzego zitandukanye. Cyafasana barenga 60 ariko bamaze bafunzwe. Abo biyongera ku bandi barenga 200 basanzwe bari mu busho bafunzwe bagizwe ibintu by'amarementanye. Abandi bakanyuruzwa ari nabandi ko barakubitwa ijya nino bagira ibibazo n'integuro uravye ariko biraba ijya nino mu gihugu. Tubona yuko hageze canke harengeranye yuko inzego zibijejwe zihagurukira kino kibazo nimba koko bose bifuza ko amatora twimirije agenda neza. N'amakete mugambo bamaze kwandikira ubushikiranganje bw'intu hagati mu gihugu uvuga bino bibazo ariko nta kiravamo. Mu kiringo c'indwi zitatu ziheze abayoboke hafi 90 ba Gatonrwasa batawe muri yompi bafungirwa mu busho bw'igipolisi hamwe n'amabohero nk'uko ibitigiri vyatohojwe n'ijwi rya Amerika bivyerekana. Bamwe mu bahinga batohoza ku bibazo vy'agateka kazina muntu bavuga ko ikicuka gikomeje gishobora gutuma integuro y'amatora yimirije igenda nabi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tunyarukira mu Rwanda aho ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR rivuga ko ririmo gukurikirana hafi ikibazo cy'ihohoterwa rivugwa mu nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavuye muri Libya. HCR rivuga ko irimo gukorana n'inzego za leta zatangiye iperereza kuri iki kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana. Uwitwa Andrea Ganye niwe watangaje iby'ihohoterwa bivuga ko ryakorewe umwana w'umuhungu w'imyaka 16 y'amavuko wo mu nkambi y'agateganyo ya Gashora icumbikiye impunzi zavanwe muri Libya. Ku itariki 15 z'uku kwezi nibwo uyu mugore usanzwe akurikirana ubuzima bw'impunzi zo muri Libya yanditse ku rukuta rwa Twitter ko izi mpunzi zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi ahohoteye umuhungu w'imyaka 16 wo muri Eritrea. Andrea Ganya avuga ko bw'abana bane bari bavuye hanze y'inkambi ku itariki 16 ahagana saa 12 z'umugoroba umupolisi yabafungiye mu cyumba kiri ku marembo y'iyi nkambi bahamara amasaha 4. Uyu mupolisi ngo yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda ariko uyu mwana yanze kuvanamo akenda yambariraho umupolisi amukubita inkoni anamukangisha imbunda. Nyuma y'uko uyu mwana w'imyaka 16 yirutse agacika abapolisi, iki gikorwa cyamenyeshejwe abayobozi b'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bwa HCR. Nyuma umugenzuzi yaje kubaza uwo mupolisi n'uwahohotewe ntihagira indi ntambwe iterwa ngo uwo mupolisi akurwaho nk'uko uyu mugore abivuga. Andrea Ganya agaragaza impungenge z'uko ukekwaho guhohotera uyu mwana gifite uburenganzira bwo kugera ku bari mu nkambi no kuwo bikekwa ko yahohoteye. Anavuga ko abari mu nkambi basanga n'ihungabana rikomeye ryatewe n'ihohoterwa bahuye naryo mu myaka bamaze muri Libya mu maboko y'abacuruza abantu n'imitwe yitwara gisirikari. Mu gusobanura iki kibazo polisi y'u Rwanda ivuga ko bitewe n'ingamba zashyizweho zo kuguma mu rugo mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona, ubuyobozi bw'inkambi y'agateganyo ya Gashora, ubuyobozi bwa HCR n'ikigo cy'abanyamerika cyita ku mpunzi American Refugee Committee bemeje ko buri munsi yatanga uruhushya rw'amasaha 2 ngo bari mu nkambi bajye guhaha. Polisi komeza ivuga ko ku itariki 14 z'uku kwezi hari abantu 3 bavuye mu nkambi saa 8 z'amanywa batinda hanze bagaruka saa 12 n'igice z'umugoroba. Aba ngo bashyizwe ahantu habugenewe hafi y'umuryango w'inkambi. Umupolisi uyobora n'abandi bapolisi 2 bahisemo kubasaka nk'uko bigenda ariko umwe ariruka yinjira mu icumbi. Polisi igaragaza ko bamwe mu baba muri inkambi bagiye barenga ku byabaga byumvikanweho. Itanga ingero nk'urwo ku itariki 6 z'uku kwezi aho ubuyobozi bw'inkambi bwumvikanye n'abayibamo bose kudakoresha ibicurangisho by'umuziki mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hagati ya tariki 7 na 13 kubera ko bisanzuraga bagatera urusaku rukagera mu baturiye inkambi. Nyuma yo kubirengaho ku itariki 12 uku kwezi hagana saa 11 z'umugoroba polisi yafashe ibikoresho by'umuziki byarimo bikoreshwa barenze ku byabaga byemeranyijweho. Polisi y'u Rwanda ivuga ko kubera kutishimira ingamba zo kuguma mu rugo nibakomeze gusohoka mu nkambo ko bashaka bahisemo gushaka uko bahemba inkuru y'ihohoterwa ku mubiri no kugerageza irishingiye ku gitsina. Polisi yavuze ko ibyavuye mu iperereza ry'ibanze bigaragaza ko watanze ikirego yuririye kuri ibyo ngo ashake guhunga kuba yahanirwa kurenga ku masaha yo kuba bari mu nkambi, azamura ibindi bibazo bijyanye n'ibiribwa bahabwa, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'abapolisi bari mu nkambi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko ryohereje itsinda ry'abakozi bayo bashinzwe uburenganzira bw'impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Gashora icumbikiye impunzi zaturutse muri Libya kandi ko hafashwe ingamba zose za ngombwa mu rwego rwo gufasha uwo bivuga ko yahohotewe haba mu by'amategeko, ubujyanama n'ubundi bufasha bwose bwa ngombwa. HCR ivuga ko yamenye iki kibazo cy'uwo bivuga ko yahohotewe kandi irimo gukorana bya hafi n'inzego zatangiye iperereza kuri iki kibazo, igasabiza impunzi gutuza, kugira ikinyabupfura no kubahiriza amategeko n'amabwiriza by'u Rwanda mu gihe hategerejwe ibizava mu iperereza.
kandi ikazafasha mu kugaragaza umucyo n'uruhare rwa buri wese. HCR ivuga ko ifitiye icyizere uburyo u Rwanda rutihanganira ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko ruzwiho amakenga mu gukemura bene ibi bibazo hitawe ku mabanga y'ubuzima bwite bw'umuntu n'inyungu zabo bireba. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press, umuvugizi wa HCR Madame Elise Challenge yavuze ko izi mpunzi zigaragambije kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoza zinubira kutemererwa gusohoka kubera ibihe bidasanzwe, ariko abayobozi bagahita bahosha iyo myigaragambyo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko irimo gukora iperereza ku myitwarire mibi ya bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu bihe byo kwibuka n'ibyo gukumira virusi ya corona. Andrea Ganya wazamuye iki kibazo cy'ihohoterwa avuga ko kudahabwa ubufasha no kutamenyeshwa amakuru y'ibirimo gukorwa byongera ihungabaniza impunzi zavanwe muri Libya zisanganwe n'impungenge ku bari mu nkambi. Nibutse ko muri inkambi y'agateganyo ya Gashora harimo impunzi zibarirwa muri 300 zituruka mu bihugu bya Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudani y'Epfo na Sudani. U Rwanda rwakiriye mu mwaka ushize rumaze gusinyana n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR amasezerano areba impunzi zimwe z'abanyafurika zashakaga kujya i Burayi ariko zaheze muri Libya. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Rwanda noneho twerekeza muri Uganda, havugwa ikibazo cy'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala zitarimo kubona imfashanyo y'ibiribwa ya leta igenewe gufasha abantu basaga miliyoni batishoboye batabona icyo barya biturutse kuri gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Inkuru irambuye tuyibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi. Zimwe mu mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala zivuga ko zitarimo gufashwa muri gahunda ya leta yo guha imfashanyo y'ibiribwa kubera icyorezo cya corona cyatumye leta ihagarika abantu kongera gukora akazi akariko kose no kubategeka kuguma mu rugo. Navuganye na Damian Nyabenda, impunzi y'umurundi kandi akaba nari umwe mu bayobozi b'impunzi zituye muri uyu mujyi wa Kampala. Nibyo abaturongoye mu vyaro baraje kutwandika kugira ngo dushobore kuzoronka. Nsuva ko baje kwandika impunzi mugabo banditse abantu bose baba mu vyaro barongoye. Natwe n'impunzi turimwo mugabo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimwo. Ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga yo atashoboye kuronka ivyo kurya kubera gusa ari impunzi. Ahandi naho ugasanga no ku TV ya Uganda mu binyamakuru bavuga yuko ngaha muri Kampala kujya yuko ivyo kuryo ari ivyo abanyagihugu gusa, yuko impunzi zitegerezwa kuja mu nkambi ariho ziteza kuba ariho ziteza kurongera ubufasha bwabyo. Nyamara twaje kumenya ko hari impunzi zimwe na zimwe zimaze kubona kuri iyi mfashanyo y'ibiribwa ya leta yagenewe abanyagihugu batishoboye batungwa n'ibyo bakorera umunsi ku wundi, kandi ubu kubera icyorezo cya corona akaba batemerewe gukora. Hari aho impunzi zimwe zivuga ko zirimo gukorerwa ivangura n'abashinzwe gutanga iyo mfashanyo ngo bazibwira ko igenewe abanyagihugu bonyine. Kuri Damian, kuba harimo impunzi zimaze gufata ibyo byo kurya ngo ntibishobora kwitwa ivangura hagati y'abanyagihugu n'impunzi. Aho mberereye kubera batarashikaho biragoye kuvuga neza yuko ko bari ugusosora cyangwa ko bari ugukumira, ariko aho bamaze kubitanga hariho bamwe baronse cyane nk'ababazinanye n'abaceyamani baho hantu, abo nta kibazo bagize baronse. Ariko aho mperereye ndacarindiriye kugira ngo ndabe ko dushikirwa ndabe ingene bigenda. Nahamagaye umuvugizi wa HCR muri Uganda Dunia Isa ambwira ko bizera yuko impunzi ari zimwe mu bantu bakwiye gufashwa kandi ko amategeko ya leta azemerera gutura mu mujyi, bityo akaba nazo zigomba kuba zarateganyirijwe muri ibi bihe bidasanzwe. We also believe that among these vulnerable urban Ati twemera ko mu bantu batishoboye bakeneye imfashanyo mu mujyi wa Kampala harimo n'impunzi 43,000 zituye muri uwo mujyi mu buryo bujanye n'amategeko nk'uko leta ibyemeza mu mategeko areba impunzi. Kandi tuzi neza ko hari impunzi zituye Kampala zimaze kubona kuri iyo mfashanyo ya leta y'ibiribwa. Nk'uko mubizi, iki cyorezo cya COVID cyateye ibihe bidasanzwe nabyo bikeneye ibisubizo bidasanzwe bishingiye ku buntu. HCR dusaba ko impunzi zitasigwa inyuma nk'uko zagizweho ingaruka n'amabwiriza ya leta yaguma mu rugo nk'abandi. Icyo dusaba Uganda n'ibindi bihugu ni ukudasiga inyuma impunzi mu bikorwa by'ubutabazi kuko corona ntabwo ushobora kuyirwanya wirengagiza bamwe.
nyamara uyu muvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi yongeyeho ko HCR hamwe n'andi mashyirahamwe azitaho bari mu biganiro kugira ngo barebe uburyo bogwa mu mugongo ibikorwa bya leta byo gufasha abatishoboye bashaka icyo bakongera leta kigenewe impunzi, atari ko ikiri butangwe ntabwo cyari cyemeranywaho na bose. None ubu izi mpunzi zitarabona imfashanyo y'ibiribwa zimerewe zite? Damien n'ubundi uravye uburyo babayeho birateye ubwoba. Uhuye n'umutuze n'umubanyi mwiza yaba ari umuganda canke yaba ari intuze n'impunzi afise harahaguha gaguha ibyo ku munsi umwe, ubundi munsi urara ubusa, ubundi munsi wiruka ukaronka ugashobora gucisha ku muntu. Abandi baremera bakiha amayira bakagenda ku mashengero, abandi bakagenda ku ntuze ku yandi mashirahamwe bagashobora kuba ari nuko ro babayeho no gusabiriza. Hariho n'abahora nahari bake ugasanga bahora bifitiye nk'utwuga two kugeresha amabodaboda bakemera bakiyahura bakagenda ugasanga polisi irabafashe, hari aho ugira imana akakurekura. Ni muri ubwo buryo babayeho. Sinokubwira yuko iyindi minsi 21 umukuru w'igihugu yongeje ko iyo tuzoyimara ntaho tuzi. Abenshi bageza aho bihebura. Ntabwo ari impunzi zonyine zitaragerwaho n'imfashanyo ya leta y'ibiro 6 by'ifu y'ibigori na 2 by'ibishimbo kuri buri muntu hamwe n'amata ku babyeyi barimo konsa, ahubwo n'abanyagihugu babaruta ubwinshi ntibarabibona. Akaba banenga ubutegetsi ko ibikorwa byo gutanga iyo mfashanyo bitarimo kwihuta. Hagati aho umubare w'abantu banduye icyorezo cya corona mu gihugu uracyari 55, kandi kuri abo 20 akaba barakize nuko bagasezererwa amavuriro. 35 bo akaba bakirimo kuvurwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo. Reka tuhere mu Burundi. Ihagarikwa ry'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryashyizwe mu bikorwa. Reveriano Ndikuriyo urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ari mu rwego rwo korohereza abanyepolitiki baziyamamaza. Muri volleyball ho ihiganwa ry'Ibujumbura ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru turangije. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda abahe inkuru irambuye. Mu mpera y'indwi turangije ni ingingo yo guhagarika ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi yaja mu ngiro, mu gihe kwisinzima amahiganwa atandukanye y'inkino yahagaze kubera ikiza ca coronavirus cateye no mu Burundi hadasigaye inyuma. Reverend Ndikuriyo arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yamenyesheje ko mu Burundi badahagaritse inkino kubera ico kiza, ko ari kirangamisi gusa cahindutse. Amenyesha ko ico kirangamisi cahindutse kubera imvo za politike, kuko ibibuga bibera inkino bizokenerwa mu miyamamazo izotangura igenekezo rya 27 za kuno kwezi kubahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Kirangamisi c'umupira w'amaguru mu Burundi kuvuga ca championnat national si byinshi bigiye guhinduka. Murabona yuko tugeze ku munsi wa gatatu imbere yo kwiganwa rihera. Turabye hamwe rero ngira mwese murakwikirana, murabona yuko nta mugwi n'umwe ura wa mbere. Byadusaba rero yuko twitonda, murazi yuko tukeneye yuko inkino nyinshi turabye ingene imigwi isumbana zokinirwa rimwe kugira ntihabe ibintu byo guheberanira. Ivyo navyo rero bidusaba yuko tuvugana. Murazi yuko igihugu cacu naco nyene gifise ibindi bikorwa bigiye kuranguka muri iyi minsi nyene bijanye n'amatora. Twashizeho rero umugwi w'icama ry'umupira w'amaguru mu Burundi rica ribitunganya neza. Twibaza yuko mu ndwi zibiri bazobaheje kuduha urutonde, baheje kuvugana n'amakomine n'intara n'amakomine, turabe neza ibibuga n'iryari dushobora kuronka ibibuga vyose kugira ngo izo nkino ze ziraba. Iryo higanwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru ryari risigaje inkino 3 gusa kugira rirangire. Umugwi wa Message Ngozi ukaba uri mu kibanza ca mbere, aho usumbya Musongati yo mu ntara ya Gitega inota rimwe rudende. Bikaboneka ko iyo migwi uko ari 2 ariyo izogwanira ikibanza ca mbere gushika ihiganwa rirangiye, kuko iyikurikira itagishoboye kuyishikira muri zino nkino zisigaye. Imigwi 2 ya nyuma bisa nibimaze kugaragara ko izokina mu cicaro ca kabiri umwaka uza ni Lelier na Ngozi City. Muri volleyball naho inkino zo gusubiriza phase retour mu higanwa ry'Ibujumbura kuno y'Imana niho zatangura. Mu bakenyezi n'abigeme Lesase batsinze Panthère ku maseti 3-0, nayo Muzinga itsinda New Colombe amaseti 3-0 nyene. Mu bagabo Bisoro yirahiye Bujumbura wezo ndani ku maseti 3-1, Kakosmos itsinda Muzinga amaseti 3-0, eka na Rukinzo nayo nyene ikaba yatsinze Amikar amaseti 3-0. Ntwari Trésor umwe mu bakenyi ba Rukinzo yamenyesheje inyuma y'ugo rukino ko umukenyero bakoresheje ari wo bahaye intsinzi. Ikintu mbona cyatumye dushobora kuri intsinzi
bwa mbere twariteguye kandi intsinzi duhaye turonse ni ibintu twari twateguye kuva icyo tubonye ingene yakinye na Cosmos. Twari dufite misiyo yo kwerimina mukinyi Vrare, abantu bazi javore babonye yuko twamusize imipira myinshi kugira abura uburyo bwo gutera. Mu nyuma seti ya kabiri nabo babonye bashobora muhindura, mugabo nubwo bamuhinduye twagerageje twaciye misiyo yo kunari yayindi. Kandi twari twabwanye yuko ikipe ya Mukati yizwe gikomeye dutegerezwa kwirinda kwituja imbere. Kuko tugiye imbere birakunda kutugora yuko twifata. Mwomenya ko izo nkino zabaye mu gisagara ca Bujumbura mu gihe urongo ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi yari yasavye ko inkino zihagarara mu Burundi bwose kugira bikingira ikiza ca COVID-19 ariko akabatumviwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu gihe abayobozi b'amakipe bakomeje kwibaza uko abakinnyi babo bazabaho muri iki gihe cy'amakuba yatewe n'indwara y'icyorezo COVID-19, bamwe muri bo batangiye kubona ibisubizo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize mu ikipe ya Rayon Sport hafashwe icyemezo gikomeye cy'uko amatsinda y'abafana agomba kugabana abakinnyi, abatoza n'abandi bakozi, buri tsinda rikagira uwo rigomba gutunga kugeza igihe ibihe bidasanzwe bizaba birangiye. Muri rusange buri tsinda ry'abafana fan club ryahawe umuntu umwe rigomba kwitaho, uretse ko hari amwe mu matsinda yiyemeje kwakira abarenze umwe. Ayo matsinda ni Trust Supporters, Match Generation ndetse na Gikundiro Forever. Hari kandi n'abakunzi ba Rayon Sport biyemeje gufata umukinnyi bonyine ku giti cyabo bakamumenyera ibyo akeneye byose kugira ngo abeho. Umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Sadate Munyakazi nawe yiyemeje kujya atanga toni y'umuceri buri kwezi. Mu gihe amakipe arimo kwisuganya ngo arengere abakinnyi bayo, bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda nabo batangiye kwisakasaka batera inkunga abaturage bababaye kubera ubukene muri iki gihe cya COVID-19. Umusore w'umunyarwanda Sylvestre Nsengiyaremye usanzwe akina umupira w'amaguru mu ikipe ya Nanjing FC mu cyiciro cya kabiri mu Bushinwa aherutse guha imfashanyo bamwe mu batuye akagari ka Kabahizi mu murenge wa Gitega, akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyi nkunga igizwe n'ibiribwa ari byo umuceri, ifu y'ibigori n'isukari, hakaba n'ibikoresho by'isuku. Nsengiyaremye arasobanura uko igitekerezo cyo kugira umutima w'urukundo cyamujemo. Njyewe nemera Imana kandi ndi umukristo gatolika. Turi mu bihe igihugu cyacu gifite ibibazo bya coronavirus, rero nagiye nkurikirana cyane ibibazo abaturage bagenda barekarama, bavuga ikibazo cyo kubaho bari mu rugo ariko badafite ibyo barya. Ngira umutima rero nkumva ko hari icyo ngomba kuba nakora, wenda nkagikorera igihugu cyanjye muri rusange n'abaturage, cyane cyane by'umwihariko nita ku babaye n'abo bantu badafite ubushobozi bwo kuba babona ifunguro. Nibwo naje gutekereza rero ngira igitekerezo cyo kuba nagira abantu mfasha, mbikora mbega nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye kandi mbikora nk'umukristo. Tukivuga ibirebana n'ubufasha burimo gukorwa n'umuryango w'abasportif muri ibi bihe, mu mpera z'icyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda, Rwanda Swimming Federation, bwashyikirije inkunga abakinnyi n'abatoza b'uwo mukino. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru impamba.com, abagenewe inkunga ni 74 bakomoka mu makipe 7. Pamela Girimbabazi, umuyobozi wa komite nyobozi nshyashya y'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda, yasobanuye ko iyi mfashanyo yavuye mu kwisakasaka kw'abayobozi ba komite kandi ngo ubu bufasha buzakomeza. Inkunga yatanzwe igizwe n'ifu y'ibigori, ibishyimbo, isukari n'amavuta yo gutekesha. Amakipe yagenewe inkunga na komite nyobozi nshya ya Rwanda Swimming Federation nayitoreza mu kiyaga cya Kivu, mu kiyaga cya Muhazi ndetse no hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.